Dusubiye kubaramutsa no kubaha ikaze banywanyi bacu mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru vy'imboneshakure yanyu kandi yacu Hejuru TV. Uyu n'umwanya w'amakuru agezweho twabatunganirije ntimucikwe. Reka tuyatangure turamutsa abari mu gisagara ca Bujumbura. Abari mu gisagara ca Bujumbura muba mumereye gute? Mushire commentaire kuri iyi video kugira ngo twumvirize uko vyoba vyifashe. Tubikoze gutyo bivanye nuko inkuru mugiye gukurikira biriko birabera mu butegetsi, ariko kandi byose bikabera i Bujumbura. Ibintu ntivyifashe neza. Umuganga tudashimye kubabwira izina ryiwe muri aya makuru muraza gukurikira ivyo yoba yashikirije kubirabana n'amashano ariko aratangwa mu bategetsi batandukanye, mu barwizatunga, mu banyepolitike hamwe n'abantu bakomeye cyane mu gihugu c'u Burundi. Muraza gutungurwa rero mwumvishemo amazina akomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ivyo byose muri aya makuru twabibateguriye, ariko tubabwire neza ntuze gucikwa, harimwo amabanga yanyegejwe igihe kirekire. Ivyo kandi tukaba tuza no kubishimikira ku nkuru ya Reveriyano Ndikuriyo muri iyi misi bitazwaho yoba aherereye. Benshi bakibaza ko yoba yarapfuye, abandi bakavuga ataracagwaye, abandi bakavuga ati si muzima. Ivyo byose rero turaza kubigaruka ko muri aya makuru. Ngo mirabana rero no guhana ishano mu gihugu c'u Burundi ngo birimonogoje cane, ndetse ngo ni ingendo yiharajwe cane n'abategetsi bakomeye, abarwizatunga hamwe n'abanyepolitike. Uwo muganga rero akavuga ko azi abantu benshi bavyuka mu gatondo bagiye gutonda iwiwe, bagiye kugira amakonsultation kugira ngo bamenye ivyo bo babagwaye, ariko rero bakabura ingwara. Ivyo byose rero bikaba binajana nuko mu bice bitandukanye baba bariko barumva uburibwe bugiye butandukanye. Benshi rero bakavuga ko nubundi batega indege bakaja kwivuza mu bihugu vyo hanze, cane cane Kenya ndetse na za Mauritania. Ivyo byose rero uyu muganga akaba yabitwiganiye, narimwo amabanga akomeye cane, ntimuze gucikwa. Hari naho rero ngo bavyitiranya na kanseri, ariko resulta rero ugasanga ntaho bihuriye n'ubugwayi bwawe aho buba bugeze bwaranakuze cane. Ivyo guhanira amashano mu bategetsi ngo birimonogoje kandi ngo birateye imbere cane, ngo niyo ngendo, ngo ni nayo ntwaro abategetsi benshi n'abarwizatunga bariko barakoresha mu kwirwanako no kurwana imirwano ya politike hagati yabo. Ntuze gucikwa rero uyu muganga tutashimye kudondagura mwidondoro wiwe naho akorera, ntituhavuze kugira dukingira umutekano wiwe. Nabavuga akorera kenshi akorera mu gihugu c'u Burundi, ariko no hanze aja gukorerayo. Mukaza gukurikira vyinshi vyiyo yoba yatangaje ku bategetsi bariko barahana amashano. Nonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyunda ko ibuke no kubisagiza bagenzabe kugira badacikwa n'amakuru tubahereza. Ngo mahoro turabaramukije. Ndi umuganga akorera muri bimwe mu bitaro vya hano Bujumbura, ariko nkakorera no hanze y'igihugu. Ngize imisi mbona ibiyago bica ku mbuga ngurukana bumenyi binagaruka rero kukungene Reveriyano Ndikuriyo yoba ngo yarahawe isumu rikomeye cane. Ngishano rero rikaba ryarahawe abiwe nabo bagendana. Niko muganga rero yatanguye avuga. Bivuga ko ngo umurindi wo gutanga ishano wabaye ndanse mu gihugu c'u Burundi. Eka mbere hari n'abantu baguma bahasiga n'ubuzima, harimwo abanyepolitike, harimwo abarwizatunga, harimwo n'abandi bakomeye cane muri iki gihugu c'u Burundi. Ngo bwa mbere ho mbanje guhoza imiryango yose iriko irabura, kugwaza ukavuza amezi n'amezi canke imyaka, eka mbere naho woba umunsi umwe wawe akaruhira kwitaba Imana, birashengura umutima. Ngo turahojeje ababuze ababo. Ariko kandi nshaka kubwira abarundi cane cane abanyagisagara ca Bujumbura ngo bige gushishoza no kwirinda gusabikanya amakuru adatohojwe neza, na cane cane kubijanye n'amagara y'abantu. Muri make barya bose twumva ngo bahitanwe n'ishano bahawe isumu, si ngombwa ari barito. Mbere novuga ko incuro ryoba ari ryo zoba ari nke ugeranije n'incuro umurwayi aba yahitanwe n'iyindi ndwara. Gucambere twozirikana nuko mu Burundi hariho ibipimo bitaboneka. Rero iyo ivyo bipimo bibuze, umurwayi arashobora kwibaza ngo yahawe ishano kumbe yihenda. Ari naho rero n'abarwayi benshi baja muri Kenya na za Mauritania no mu bindi bihugu vyo muri Aziya kugira ngo bavugwe banakoreshe n'ibizamini. Ikindi naco n'ubukene buri mu miryango.
muti ivyo navyo bije gute? Umurwayi uramutuma ibipimo mu kwa kabiri akaca aja kurondera uburyo ngo aje kubikoresha hanze, ubwo nabwo akaburonka mu mezi 3 canke anarenga, yazana inyishu za vya bipimo akazobishikana vyarenze igihe. Akarorero ni ku gipimo ca kanseri, bagutuma ibipimo vya kanseri ugaca uja kwegeranya uburyo kugira uje kugikoresha mu makungu, urakizana inyuma y'amezi 4, ivyo uzozana resultat ntaho bizoba bihuriye naho ubugwayi bwawe buba bugeze. Bakubwiye ko ari kanseri yo mu gitigu, wuguruye ngo ubage ico gitigu, hari igihe usanga igeze mu mushishito, ahubwo rero ugasanga aho wakevye wariko urayisanzaza n'ahandi utabizi. Bene umurwayi agaca bakwiragiza ko wewe muganga ari we wamwishe, canke ko wabazi ahatariho kandi ari inyishu z'ibipimo vyatevye kugaruka. Abantu rero botahura ko kugira muganga kubwira ingwara urwaye habanza ibipimo, atanyishu zavyo muganga ntashobora no kukubwira ngo ufise ingwara kanaka kuravye ku jisho gusa. Abagwayi rero baca banduruka baja kwivuza mu Kirundi ngo babahaye ishano, ikibabaje benshi basigaye baza kwivuza basinzikaye. Imvo yoba ari iyihe? Umwanya baba bataye ngo bagiye kwivuza ishano. Ico nobabwira co nuko iyo uri muganga rero kubera utaba ushobora kwemeza ingwara atabipimo wisunze, ubonye umurwayi ashobora kuronka amahoro mu mutima mu kwibwira ko bamuhaye ishano, uvuga uti nta kundi ngo sinjo nohera. Ibi rero hakaba ari ivyo twiganiwe n'umuganga akorera mu gisagara ca Bujumbura, ndetse yemeza ko ibirabana n'ishano biriko birimonogozwa cane mu gihugu c'u Burundi. Abantu benshi rero ngo bashobora no kuja kwivuza hakabura ingwara, bavuga ko ari ishano ribikoze kandi ari naryo ribagejeje kure. Ivyo vyose rero bikabandanya biba, ariko kandi tutirangije n'amakuru haba ariko aravugwa muri politike. Igihari nuko rero nkuko Pacifique Ninahazwe yoba yarabisiguye, yemeza ko hari abanyepolitike, abajedero, abapolisi bakomeye bose ngo baja gutonda umurongo, ngo barafise umuganga mu Kamenge ngo baja kwipimisha ko ngo ibirabana n'uburozi canke isumu boba barahawe canke barariye. Ngo bigaragara ko rero atakwizerana biri muri politike y'u Burundi. Ngo ushaka wese kwikura mugenzi we ngarakoresha ishano, ngo niryo rya mbere riza imbere y'ibindi vyose mu guhungabanya amagara y'abantu baba bakorana kandi banafitaniye inzigo ikomeye cane. Ivyishano rero reka tubiherezaho, ariko tubabwire n'indi nkuru ibabashe. Bujumbura hari inzu y'ubudandarizi izwi ku izina rya Galerie Diko ifatanye na Galerie Hakizimana yaraye ifashwe n'umuriro. Ni mu bucagucagu kuri uyu wa 19 Ruhuma, naho iyo nzu y'ubudandarizi izwi ku izina rya Galerie Diko yafatwa n'umuriro. Bamwe bene gihugu rero bakavuga ko uwo muriro watanguye kwaka mu bucagucagu hafi y'isaha 9 n'isaha 10 z'agatondo. Nyuma yo gufatwa rero n'umuriro, imodoka zizimya umuriro zikaba zaciye zibanguka kuzimya mu gatondo rero kuri uyu munsi uciye impande y'ico kibanza cari gifashwe n'umuriro. Hakaba hari abene gihugu atari bake bariko bararaba ivyaraye bibaye. Tandazo rero bafise ibibanza biri hafi yo Galerie Diko biri muri Galerie Hakizimana, kurani rwo kwibarabara bakaba bariko barasohora utwabo bongera bayegeraniriza hamwe. Ku gituro c'amabisi raja muri quartier zo mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura, akaba ata bisi n'imwe ari muri ico kibanza kumvo zo kugira abajejwe umutekano cane cane kuraba ibijanye n'imiriro yiyedukiza bakora akazi kabo bagukiwe. Bamenya ko rero gushika uburigi polisi kijejwe gukinga ibiza n'isibe canke protection civile kitari bwatangaza imvura imvano y'uwo muriro canke ivyononekaye uko bingana. Ikaba rero n'ubundi ari inkuru tubandanya gukurikirana kugira ngo muze muyironke ko ukuri mu masaha ari imbere. Cibitoke rero hariko haravugwa ivyo gutanga ibirwanisho ku mbonera kure, abanyagihugu bari mu ruhagarara. N'umwiheburo udasanzwe mu banyagihugu mu ntara ya Cibitoke muri aroko bashe burengero bw'u Burundi, kuko yibonekeza ku bwinshi urwaruka rw'imbonera kure rwitwaje ibirwanisho kandi bambaye n'imyambaro ya gisirikare. Ni mu gihe rero baboneka mu ijoro ko rwaruka rw'umuhari w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD babonwa n'abanyagihugu nk'isoko rishoboka ry'umutekano muke n'akajagari. Umukuru w'ikambi y'igisirikare yo mu ntara ya Cibitoke ni Lieutenant Colonel Ezekiel Ndihokubwayo akiyamiriza ivyo birigo, akemeza ko abo banyagihugu boba baritiranyije urwo rwaruka n'abasirikare ba leta,
gahumuriza ko umutekano ari wose ko abanyagihugu botekana. Itangwa ry'ibiganisho rero biri mu makomine 4. Ubwo ari amakuru yo muri ayo karere abivuga ibirwanisho vy'uburemere butandukanye hamwe n'imyambaro ya gisirikare byarahawe urwaruka rw'imbonerakure kuva ku wa 14 Ruhuhuma makomine 4 y'intara ya Cibitoke harimwo Mugina, Mabayi, Rugombo na Buganda zose ziri ku rubero rw'ibihugu by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nawe rero twegeranije muri ivyo bice zivuga ko abahoze ku rugamba baturuka mu bahora ari umuhari wa CNDD-FDD ari bo baba barahawe ivyo bikoresho ku bwamwe mu masoko. Ico gikorwa coba caratumye nuko umutekano ubandanya utosekara cane mu buseruko bwa Kongo, hakaba no gutinya ko hashobora no kuba ibitero biva mu buraruko bw'ico gihugu. Urongoye kambi y'112 y'igisirikare bagwanira hasi yo mu ntara ya Cibitoke hamwe n'umukuru w'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD mu ntara nshasha yagutse ya Bujumbura ngo bari bo bajejwe gutwara ivyo bigwanisho muri ayo makomine. Ubwo amakuru ava aho nyene, ibikorwa vyo gucungira umutekano bikaba vyariyongereye ku mbibe. Abanyagihugu bakavuga kandi ko n'imbonerakure ziyongereye ku rubibe rwa Ruhwa ni ku rubibe rw'u Rwanda hamwe na Rusizi ku rubibe rwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mu gihe igisirikare gikizura ku murango no mw'ijoro. Urwo rwaruka rurateye n'amakenga abanyagihugu bafise amakenga ko bashobora kurenza urugero. Hari umutama w'imyaka ishika 80 twasanze aho nyene afise ubwoba ko ashobora kuba ibikorwa vy'ubugizi bwa nabi. Abantu rero batunze ibigwanisho batafitiye uruhusha ngo barashobora no kugerageza kubikoresha mu buzuma canke mu bikorwa vy'iterabwoba. Babajijwe rero kuri ivyo bagirizwa, Lieutenant Colonel Ndihokubwayo Deo Nsabimana arongoye urwaruka rwa CNDD-FDD mu ntara nshasha ya Bujumbura barahakana ko atabigwanisho biriko biratangwa, bagahamagarira n'abanyagihugu kuguma batekanye. Saba kandi abanyagihugu kumenyesha uwo wese yikezwe ko ashobora guhungabanya umutekano. Nubwo rero babibeshuza mu Cibitoke n'imishamirano iva ku bihuha n'amakenga y'abanyagihugu kubera ibiriko birabera mu karere, kwibonekeza kw'imirwi yitwaje ibirwanisho itazwi irashobora no kongereza imishamirano n'ubwoba ku gutekana kw'intara. Ihagarikwa ikivunga n'iyirukanwa biriko bitera ubwoba abanyeshuri b'abanyekongo n'abo muryango w'abanyamurenge aho ni Bujumbura n'ubundi. Intambara iriko irabica bigacika mu buseruko bwa Kongo rivugwamo M23 umuhari wagirizwa ko ushigikiye n'igisirikare c'u Rwanda n'ingabo za RDC zishigikiwe n'imirwi y'abagwanyi bo muri ico gihugu hamwe n'igisirikare c'u Burundi yatumye haduka ubwoba mu Burundi cane abanyeshuri b'abanyekongo na bamwe mu bagize umuryango w'abanyamurenge baba impunzi canke bataba bo. Guhagarika rero abantu kwiyongereye cane mu mpera z'indwi iheze i Bujumbura. Gisagara c'ubudandaji n'iyirukanwa riherutse ry'impunzi zituruka mu makamba ariko ziba mu gisagara bitandukanye hagati mu gihugu byashize mu bwoba rero budasanzwe abo banyagihugu. Guhagarika abantu rero vyabaye cane ku munsi wa gatandatu wa 15 Ruhuma vyarateye n'umutekano muke bimwe biboneka. Abanyeshuri benshi b'abanyekongo rero barahagaritswe ata n'imvo n'imwe bahawe, bituma bagenzi babo bafise n'umwitwariko ku mutekano wabo. Urumvise ko bamwe mu bagenzi rero bafashwe bacaburizwa mu modokari kugira ngo barungikwe mu gihugu cabo, kandi intambara iguma yiyongera. Birateye ubwoba rero ngo dusaba ubuserukizi bw'igihugu cacu ko bwogira ico bukoze, niko bivugwa no mu banyeshuri b'abanyekongo aturuka mu ntara ya Sud Kivu mu buseruko bwa Kongo, intara n'ubwo amakuru wigaruriwe n'abagwanyi ba M23 ku munsi wa gatanu uheze. Ngo twaje ngaha kwiga ntitwaje gufatwa nk'abicanyi, niko rero uwo munyeshuri ashimangira. Aristide umunyeshuri muri kaminuza y'umuco ya Bujumbura, hamwe mu kaminuza yigenga yakira abanyeshuri bava hanze cane muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, arashinga intahe ngejo mwene wacu yarahagaritswe mu gihe yaragiye muri kaminuza. Yari afise ikarata yiwe y'ishure n'izindi impapuro zose zo mu gipolisi cakira ingenzi. Ansiguro rimwe abajejwe umutekano bamuhaye imbere yo kumutwara. Byari bibabaje kubona biba, Imana yarafashije ararekurwa nijoro. Byari bibabaje kubona ivyo biba, twaragerageje gusaba amakuru ariko nta numwe yagomba twumviriza. Byadutuma rero dusigara duhagaritse umutima. Umuyabaga Aristide rero yavuganye na SOS Media Burundi kuri uyu w'Imana. Hari uwundi witwa Jean wo mu muryango w'abanyamurenge akongera agira ati twagereza ko turi abatutsi nk'abaroberi ba M23 bagaca batwiye ko turi abasumyi b'urusaku b'u Rwanda kubera dufise amamuko mu Rwanda. Nta karenganyo, bamwe muri twebwe turi impunzi abandi nizo, kandi twese nta vya politike turimwo. Twese dukeneye umutekano w'u Burundi. Ni kuki batwita ko turi isoko y'umutekano muke w'u Burundi? Imbere ya vyose turi abantu bashaka amahoro. Uko duhagarika kutwibutsa ibihe bibi vya kahise kacu, izindi
Impunzi rero zaheruka guhunga zigana Burundi harimwo abahora ba mu gisagara ca Goma umugwa mukuru wa Nord Kivu uheruka kwigarurirwa na M23 kwa 27 Nzero guheze nabo nyene barafashwe barungikwa mu busho bwo mwibanga imbere yo kurekurwa. Bikaba vyarabaye kandi mu mpera y'indwi iheze ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Bamwe rero bakaba bakijijwe n'impapuro zo kwivuriza ko bari bitwaje niko twamenye. Eraste yarashinga intagira ati turiko duca mu bihe bigoye muri ibi bihe ukwiyunguruza ku mpunzi bisigaye bigoye cyane gatoye gusa baraduhagarika cane yari uwo mu muryango w'abanyamurenge batwagiriza ko turi abatutsi bakatubwira ko dufise amamuko amwe n'umukuru w'igihugu c'u Rwanda n'abagwanyi ba M23. Imiryango yacu irafatwa nabi n'ugwaruka rwacu rwinshi rurafatwa tamvu zitanzwe zifatika amajambo abiba urwango ku mbuga hwaniro adushira mu kaga turakeneye gukingirwa. Impunzi nyinshi rero z'ibi Bujumbura zikaba ziva mu makambi y'impunzi zatanguye no gusubira muri ayo makambi nayo impunzi ziba mu gisagara ziri mu bwoba budasanzwe. Abanyeshuri baturuka muri Republika ya Demokarasi ya Kongo baramaze no gutabaza ubuseruke bw'igihugu cabo Burundi na leta y'u Burundi ku mutekano muke wabo. Ingorane z'abanyeshuri b'abanyekongo cane bo mu muryango w'abanyamurenge mu Burundi zibandanya kwiyongera. Intambara ikwira bica bigacika mu buseruko bwa Kongo harimo n'intara ya Sud Kivu Rube n'u Burundi. Intambara ikaba yarinjiwemo n'igisirikare ca FDNB. Byatumye rero imishamirano yongera bituma abanyagihugu b'u Burundi n'abanyamahanga ba mu Burundi baba mu bwoba kandi batanabona iyo baja. Hamwe n'umuryango mpuzamakungu waseruka hakabamwo no gushaka kwa leta y'u Burundi vyatuma imishamirano igabanuka bigatuma rero atangorane zaduka. Benshi mu bantu rero bari bafashwe mu mpera z'indwi iheze bararekuwe ariko abanyekongo baba cane hanze y'igihugu barashikirije amakenga yabo kuri iyo ngorane bakabona ko indongozi z'u Burundi nazo zaduhevye muri ibi bihe bigoye. Niko rero bariko baravuga ibintu birabandanya kuba bibi mu gisagara ca Bujumbura ku mpunzi. Tubakengurukire cane ko mudahwema gukurikira ivyo tubagezaho. Mbasabe rero kugira ngo ntimucikwe n'ayandi makuru turiko turabategurira kuri uyu mugoroba ndetse no ku murango hose hari amakuru menshi tuba turiko turabatohereza kandi mushikira umwanya n'umwanya. Banza ufyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho iminsi yose.